Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV twizera ko meze neza aho muherereye hose tubani kaze mu kiganiro cyacu inkino cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo n'irya kabiri kwezi n'ukwa kabiri umwaka n'ubihumbi 2026 amakuru yacu rero y'inkino yo kuno munsi wa mbere tuzaza kuba tuyahera mu gihugu ca Espagne turabe aho isiganwa ku gikombe hagati mu gwa FC Barcelona ndetse na Real Madrid rikibandanya turaza kuba duca mu mugwi wa FC Barcelona turamakuru ariko aravugirwa mu mugwi wa Real Madrid ndetse na Atletico de Madrid aho sara makuru agiye atandukanye tuza kuba ducamwe turaza guca twerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League Arsenal nyuma y'imyaka myinshi adakora ko igikombe cya Premier League mbega bo bagiye kugitahukana turaza kuba tubiraba Manchester City yarayinyereye imbere y'umugwi wa Tottenham Hotspur Liverpool ironka intsinzi yabo ya mbere mu no mwaka wa 2026 muri Premier League Michael Carrick muri Manchester United bona ko ariko arigeza neza cyane inkino zitatu zikurikirana arayazujuje zose azisinda ayo yose turaza kuba tuyacamwe rero tuyarabe makuru yigura nigurisha imigwi imwe ibona ko iriko iriyubaka ayo yose rero na makuru tuza kuba tubashikiriza ni musangwe ikaze muri kino kiganiro cyacu mu gihugu ca Espagne bari bageze ku ndwigira 22 umugwi wa FC Barcelona ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 4 z'ijoro niho waza kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Elche maze umugwi wa FC Barcelona utsinda ibisindo bigera kuri 3-1 muri urwo rukino rero umwana akiri muto azwi ku izina rya Lamine Yamal yaje kuba atsinda igitsindo maze atanga n'umupira uva mu gitsindo gutyo atogwa nk'umukinyi yaranze urukino uwo twita homme du match nyuma yo rukino rero uwitwa Lamine Yamal yaje kuba kwiza imipira igera kuri 40 amaze kubatanga mu nkino zigera ku 133 akaba kuyeho rero agahigo kuwitwa Lionel Messi kuri no myaka yiwe yaje kuba bikora atanga imipira igera kuri 40 mu nkino zigera ku 168 umva rero ko Lamine Yamal abandanya kwigenza neza muri no mugwi wa FC Barcelona abona ko ariko atangura no kuza kuraho ubuhigo umwe rero murumva ko Lamine Yamal akwiyeho agahigo kwitwa Lionel Messi yaje kubatanga imipira 40 mu nkino 168 mu gihe witwa Lamine Yamal we atanze imipira igera kuri 40 iva mu bitsindo mu nkino zigera ku 133 muri urwo rukino kandi uwitwa Marcus Rashford nawe yaje kuba yinjiza igitsindo kigira gatatu ni umugwi wa FC Barcelona ubona ko uri kurashimishwa n'uno musore Marcus Rashford yaje kuba atizwa n'umugwi wa Manchester United muri no mugwi wa FC Barcelona rero biravugwa cyane yuko umugwi wa FC Barcelona wifuza kuba wogumana uno musore Marcus Rashford nubwo hari amakuru avugwa yuko mu gihe uwitwa Michael Carrick umumenyereza vy'imfata kibanza hari mu wa Manchester United mu gihe yohabwa amasezerano yo kubandanya amenyereza no mugwi wa Manchester United ko ashobora kugarukana uno mukinyi Marcus Rashford muri no mugwi wa Manchester United rero umugwi wa FC Barcelona uvuga yuko utegeza gukora ibishoboka vyose kugira ngo bashobore kubagumana uno mukinyi ari we Rashford binavuga kandi ko bashobora gushiramwo muri dossier ya Rashford uwitwa Marc Casado kugira ngo umugwi wa Manchester United baraye vy'ukuri nimba bashobora gutora Marc Casado bakongera ko n'amahera makenya gutyo bakagumana uwitwa Marcus Rashford Ren Barcelona ko yifuza kuba yogumana uno musore w'umwongereza Marcus Rashford mu mugwi wa Real Madrid nabo baje kuba bakina ku munsi w'Imana ejo tuje kuba turangiza nuko umugwi wa Real Madrid waje kuba utsinda bigoranye umugwi wa Rayo Vallecano ibitsindo bigera kuri 2-1 muri no rukino rero n'umugwi wa Real Madrid waje kuba utakarizamwo umukinyi wabo ari we Jude Victor William Bellingham rero yaje kuba agira ikibazo c'imvune yitwa hamstring ikunze gutwa ituma abakinyi bamara hafi indwi zigera kuri 3 canke 4 batariko baraboneka rero vyaje ko bimenyekana ikiringo agiye kuba mara atari karaboneka mu kibuga hafi ukwezi kose nkuko ikinyamakuru Elchiningeto kibivuga nuko witwa Jude Victor William Bellingham agiye kubabura ikiringo kingana
n'ukwezi atari karaboneka mu kibuga. Zimwe mu nkino rero no mukinyi Bellingham agiye kuba asiba no kuvuga urukino rwa Valence go mu ndwiza, Real Sociedad, Benfica, Osasuna, Benfica kandi urukino rwo gusubiriza ndetse n'urukino rwa Getafe. Ku rundi ruhande kandi mu mugwi wa Real Madrid mu rukino nyene rwariko rubahuza no mugwi wa Rayo Vallecano, uwitwa Vinicius Junior yaje kuba aronka ikarata y'umuhondo, gutyo rero iyo karata y'umuhondo ikaba yaciye yuzuza ikarata 5 yaronse, gutyo bikaba bigiye gutuma ataboneka mu rukino umugwi wa Real Madrid uzokina n'umugwi wa Valence kuri stade ya Mestalla y'ino mugwi wa Valence. Iyindi nkuru twababwira muri no mugwi wa Real Madrid nuko nkuko ikinyamakuru Cadena Cop kibivuga nuko umugwi wa Bournemouth mu gihugu cy'Ubwongereza warungitse ubusabe umugwi wa Real Madrid bwo kugura uwitwa Fran Garcia muri rino ci tugiye kuba tujamwo. Ico kinyamakuru rero kivuga yuko umugwi wa Real Madrid waje kuba wanka ubwo busabe bwo kudandaza uno mukinyi wabo kuri nimero 3 ariwe Fran Garcia yari karifuzwa nuno mugwi wa Bournemouth hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu mugwi wa Atletico de Madrid, umugwi wa Atletico Madrid ubona ko uriko uriyubaka bimwe biteye ubwoba. Ni Atletico de Madrid rero ubona ko yamaze kuba isinyisha uwitwa Ademola Lookman ava muri no mugwi wa Atalanta Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Uno munyanigeria rero akaba agiye kwerekeza akaba yamaze no kuba yerekeza mu no mugwi wa Atletico Madrid, aho Atletico de Madrid muguze imiliyoni zigera kuri 40 z'amanyaburaya bamukura muri no mugwi wa Atalanta Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Rero Ademola Lookman agiye kuba kinira umugwi wa Atletico de Madrid guhera mu ndwiza, ubona ko azoba yamaze kuba ashika mu kibuga. Ariko kandi so mukinyi wenyine umugwi wa Atletico Madrid waje kuba usinyisha, waje kuba kandi usinyisha uwitwa Marcos Leonardo, uno munya Brazil asanzwe akinira umugwi wa Al Hilal. Numwe mu bakinyi vy'ukuri bagaragaje urugero rwiza cyane mu gikombe cy'isi c'imigwi. Uno mukinyi rero Leonardo ubona ko aje kuba nawe yiyunga n'umugwi wa Atletico Madrid, aho Atletico imuguze imiliyoni zigera kuri 40. Rero nukurinda twara ko uwitwa Diego Simeone bano bakinyi azanye ko hari ico bo bagiye kuzaba bafasha uno mugwi wa Atletico do Madrid. Ariko kandi muri no mugwi wa Atletico do Madrid nkuko umunyamakuru w'umutaliyano akomeye yitwa Di Marzio abimenyesha nuko umugwi wa Juventus do Turin urifuza cyane uno musatirizi wabo wa Atletico Madrid ariwe Alexander Sorloth, aho rero mu masaha ari imbere bashobora kurungika ubusabe muri no mugwi wa Atletico Madrid kugira ngo barako bosimbana Alexander Sorloth muri no mugwi wo mukecuru ashaje cyane uno la vieille dame uno mugwi wa Juventus do Turin. Rero ni kurindira twaraba nimba vy'ukuri uwitwa Alexander Sorloth yo bagiye kuba yerekeza mugwi wa Juventus do Turin ava mu mugwi wa Atletico do Madrid. Reka tuze tubandanya n'amakuru yacu ariko aravugwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza bari bageze ku ndwi igira 24 muri English Premier League. Ni Arsenal ubona ko yaje kuba itsinda umugwi wa Leeds United ibitsindo bigera kuri 4 kubusa. Chelsea the Blues naiza kuba itsinda umugwi wa West Ham United ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2. Manchester City inganya na Tottenham ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi, nayo umugwi wa Manchester United usinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2. Muri no rukino rero nyuma yo gutsinda umugwi wa Leeds United, Arsenal ubona ko yaje kubihatakariza umusore wabo azwi ku izina rya Mikel Merino, uno munya Espanyol asanzwe akinira umugwi serukiragihugu wa Espagne. Mikel Merino rero biravugwa yuko ashobora gusiba igikombe cy'isi nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Marca gikorera i Madrid mu gihugu ca Espagne. Kino kinyamakuru kivuga yuko uyu mukinyi Mikel Merino yaje kubagira ikibazo c'imvune kwigufa ry'ukuguru kukuryo. Rero biravugwa yuko cyangwa se hariho amakenga menshi yuko no mukinyi ashobora kutazoba ari kumwe n'umugwi serukiragihugu wa Espagne mu gikombe cy'isi twimirije muci 2026. Numwe mu bakinyi vy'ukuri
ubona ko ahabwa iminota mike mu gihugu ca Espagne ndetse no mu gwa Arsenal, ariko iyo yinjiye urabona ko hariho igihindutse, aho akunze no kuba atsinda n'ibitsindo akinishwa ku mpande zigiye zitandukanye na cyane mu gufasha umugwi iserukira gihugu wa Espagne ndetse n'umugwi wa Arsenal. Rero ni Mikel Merino twovuga ko umugwi iserukira gihugu wa Espagne mugize uruhombo mu gutakaza uno mukinyi mu gikombe cy'isi, ariko no kurindira tukaraba by'ukuri ko atazokina canke azoba yagarutse. Mugwi wa Manchester City nyuma yo kunyerera imbere y'umugwi wa Tottenham akanganya ibitsindo 2 ku bindi, ubona ko haje ko hamamwo ubutandukane bw'amanota agera kuri 6 hagati y'umugwi wa Arsenal ndetse na Manchester City. Ni Arsenal rero ubona ko iri mu nzira yo gutahukana igikombe cyabo cya Premier League nyuma y'imyaka myinshi, nyuma y'imyaka itari mike batazi igikombe cya Premier League ingene gisa. Nukurinda twara nimba ari Michael Arteta by'ukuri yoba hari ico agiye kuba atanga muri no mugwi wa Arsenal, na cyane igikombe cha Premier League baramaze igihe kirekire badakorako. Ariko kandi ni Liverpool nyuma yo kumara inkino zitari nkenya batazi kuronka amanota 3 kuva no mwaka w'2026 tangura. Ni Liverpool rero yaraye yatsinze umugwi uzwi ku izina rya Newcastle United ibitsindo bigera kuri 4-1. Gutyo rero uwitwa Arne Slot no kurinda twaraba vy'ukuri ko yoba agiye kubagarukana icizere yari yatakarijwe n'abafana ndetse n'uburongozi bw'umugwi wa Liverpool ko bagiye kubandanyana nono mugwi. Ariko kandi rero mu mugwi wa Liverpool biravugwa yuko bamaze ko basinyisha umusore yitwa Jeremy Jacquet umufaransa ku miliyoni zigera kuri 72 no mukinyi w'inyuma ku mpande. Uno mufaransa rero biravugwa ko vyamaze kuba birangira aho yaguzwe n'umugwi wa Liverpool miliyoni zigera kuri 72, ariko kandi akaba yagumirijwe mu mugwi wa Rennes atijwe gushika mu mpera z'uno mwaka. Mu mugwi wa Liverpool kandi mu kubandanya bikomeza ku ruhande rw'inyuma uwitwa Arne Slot arifuza cyane umunya Hollande yamenyereje ndetse no mugwi wa Feyenoord umukinyi yitwa Gitrida. Uno mukinyi rero akaba asanzwe akinira umugwi wa Sunderland mu gice cy'Ubwongereza. Rero ni Liverpool ubona ko irifuza cyane uno musore na cyane mu gukomeza uruhande rw'inyuma. Makuru y'isoko gigura nigurisha twabwira kandi nuko uwitwa Ngolo Kante yamaze kuba yiyunga n'umugwi wa Fenerbahce mu gihugu ca Turkey, aho aguzwe imiliyoni zigera kuri 4 z'amanyaburaya ava muri no mugwi wa Al Ittihad mu gihugu ca Arabie Saoudite, aho yasinye n'amasezerano agera mu mwaka azomugeza mu mwaka wa 2028. Ibipimo byo kwa muganga bikaba bitegekanijwe mu masaha ari imbere, aho rero Ngolo Kante agiye kuba yiyunga nuno mugwi wa Fenerbahce mu gihugu ca Turkey. Reka twashimire mwebwe mwese rero mwashoboye kubana natwe muri kino kiganiro c'inkino, naho butaha ku munsi w'ejo tuza kandi turaba amwe mu makuru ahari na cyane mu isoko gigura nigurisha, tuze kuraba abakinnyi ariko barahindagura imigwi n'abongereza amasezerano uko bizoba vyifashe.